Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri uno mwanya na amakuru tuzakugaruka mu gisata c'ubutungane ndetse kandi tuze no kugaruka mu gisata ca politike. Namakuru tuza kugaruka ku vyaraye bishikiriye bimwe mu bihangange mu butegetsi cyane cyane uwarokuriye ibohero rikuru rya Mpimba batazira Gikona. Uyu akaba ari Colonel Serge Nibigira, nawe akaba ari ijoro rya mbere mwibohero rikuru rya Bubanza. Ni mu gihe ku mugoroba wo ku munsi w'ejo hari amakuru ariko avuga ko umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Colonel Serge Nibigira batazira Gikona yoba yaraye ijoro rya mbere mwibohero rikuru rya Bubanza, inyuma y'ibihe asabwa gutunganiza bamwe mu banyororo yoba ngo nawe ari umunyororo. Bamwe bati iyi se ratangaje ushaka yo kwitonda. Siwe wenyene yahagaritswe kuko yahagarikanywe n'abandi bane harimwo n'umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje w'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora uko ashoboye kose ngasubize ku murongo igihugu. Bamwe nubwo babibona gutya ico aba bose bazira turaza kukigaruka ko kuko hari itegeko bahawe riturutse mu buyobozi bukuru bw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko bo ntibaryubahiriza gushikaho uyu muhanuzi wo mu bushikiranganje bujejwe ubutungane nga mu gihugu c'u Burundi ubwiwe yarengukishijwe ejo mu gatondo na Procureur General de la République ari nawe bivugwa ko yoba yaratanze itegeko kwa Colonel Serge Nibigira batazira Gikona. Murano makuru tugiye kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ikibazo cyari kibazwa na benshi nico koko inyishu yaco ni nivyo umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba yaraye ahagaritswe. Ubu turafise amakuru akwiye yemeza ko Colonel Serge Nibigira batazira Gikona yaraye ijoro rya mbere mu ibohero rikuru rya Bubanza. Gikona yinjijwe iryo bohero ejo haheze hakaba hari kwigenekerezo y'indwi kwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2024 igihe c'isaha 11 z'umugoroba. Ntiyahagaritswe wenyene nk'uko nari maze kubabwira, yahagaritswe ari kumwe n'abandi bane tumaze kumenya ko nabo baraye bahagaritswe. Harimwo umufasoni yitwa Odette, uyu yari ajejwe amategeko mu buyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi. Uyu nawe akaba yaraye mwibohero rikuru rya Bubanza. Hakaba harimwo uwitwa Rachel yatwara igisata c'amategeko mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu we ntiyigeze akurwa mu Mpimba nk'uko yari yatonze ku kazi kiwe n'ubundi yarajwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Hakaba kandi uwitwa Leonsi yakorera mu Mpimba. Uyu nawe yatonze ku kazi kiwe ka misi yose ejo mu gatondo, gusa ntivyamwemereye ko ataha muhiriwe, nawe yarajwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Hakazamwo uwo nari mpejeje kubabwira Oscar Barankariza yari umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje w'ubutungane. Uyu we ku munsi w'ejo yarengukishijwe mu gatondo na Procureur General de la République aca arapfungwa mu gihe yarafise urubanza rwo gukosha umukobwa wiwe inyuma y'umutaga. Ubukwe bw'umwana wiwe n'ubundi bukaba butegekanijwe ku munsi w'ejo haza. Uti boba bariko baraziriki. Amakuru ataratomoka neza avuga ko bano bantu bapfunzwe bagirizwa ko barekuye umuntu CNDD-FDD yari yababwiye ko naho yokwezwa n'ubutungane mpuzamakungu yogumye apfunzwe gushika apfe. Uyo muntu bivuga ko yari yarahohotewe mu iperereza. Umurwi ujejwe kurekura abanyororo bamugaye ngo niwe wamurekuye umaze kubona ingene bamugize. Uwo murwi rero n'uyu warurongowe na Oscar Barankariza, uyu yari umuhanuzi mu biro vy'umushikiranganje w'ubutungane. Nitwaronka amakuru atomoye neza kurusha ngaho nayo turaza kuyabasangiza. Turagaruka kandi no kuvyaranze ubuyobozi bwa Colonel Serge Nibigira batazira Gikona mwibohero rikuru rya Mpimba. Bamwe bati ibohero rimeze nk'ibitaro, umuntu wese amenya ko atazoryinjiramwo apfuye gusa. Abakomeye ngo nabo bakwiriye kwama bitwararika amabohero kubera batazi umunsi wabo wo kwinjirayo nabo. Ibiro nizo vyaraye bishikiriye iki gihangange gikomeye cyane mu mabohero yo mu Burundi Colonel Serge Nibigira.
Mu yandi makuru mu ntara ya Cibitoke imyimenyerezo ya gisirikari y'imbonerakure ngo nayo iri mu biteye ubwoba abanyagihugu. Hari imihindo y'ibigwanisho binini binini na bitoya yumvikanye muri iyi ndwi ku mitumba ya Cishemere igabura amakomine ya Buganda na Rugombo kilometero bidashika 5 uva ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Abanyagihugu begereye ako gace bigana ko bagize ubwo babonye uko imbonerakure zisukira zijayo kandi zifise ibigwanisho. Ni mu gihe urongoye ikambi 112 y'abasirikare bagwanira hasi yo mu Cibitoke nayo yemeza ko hari imyimenyerezo ya gisirikare yabaye mbere yari yanamenyeshejwe abanyagihugu kuwa gatatu kwigenekerezo ya gatatu ntwarante, ariko ntaco yavuze ku myimenyerezo y'abagize umuhare w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Imirongo y'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD yarabonywe n'abanyagihugu bambaye bibayoberanya mu maso. Izo mbonerakure zari zahamagariwe kuja mu vyigwa vya nyuma vyo gukoresha ibigwanisho nk'uko amasoko muri CNDD-FDD abivuga. Imihindo myinshi y'ibigwanisho bitoye na binini yarumvikanye mu gitondo vyiganwa n'abanyagihugu. Ivyo vyatumye haba ubwoba bwinshi mu banyagihugu batagiye ku mirimo yabo ya misi yose nk'uko babivuga. Nk'uko twababwiye kandi ivyo vyatumye abenshi mu banyagihugu begera ico kibanza co kurasiramwo bahisemwo guhungira ku mugwa mukuru w'intara, ngo ntibagiye mu mirimo ku bw'isoko mu gisirikare. Urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ruva mu ntara za Kayanza, Bubanza, Cibitoke na Bujumbura mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu, bakaba bacaguwe bivanye no kurinda kwabo. Iryo soko nyene rimenyesha ko bategerezwa kuzorungikwa muri Kongo vuba cane. Ni mu gihe umwe mu ndongozi z'imbonerakure atashimye ko umwidondoro wiwe uja habona kubw'umutekano wiwe. Yagize ati twari tumaze indwi zibiri turi mu vyigwa vya gisirikare mu ntara ya Bubanza. Yemeza kandi ati tuzoca turungikwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufasha abasirikare bacu bari ku rubuga rw'intambara. Arondewe kuri ico kibazo Lieutenant Colonel Jean Baptiste Nahishaki yarongoye ikambi 112 igwanira hasi yo mu Cibitoke nawe aremeza ko hari ibikorwa vya gisirikare vyabereye ku mutumba Cishemere kuwa gatatu w'iyindwi turimo. Atomora ko abanyagihugu bari babwiwe ko ivyo bikorwa bizoba bihari. Ni mu gihe kandi hari urwandiko n'ubundi rwari rwanditswe n'iyo ntwazangabo kuwa mbere uheze avuga ko hari ivyigwa bigenewe abasirikare ariko nta vyinshi yavuzemwo. Abategetsi b'u Burundi hamwe n'indongozi z'uwahora ari umuhari witwaje ibigwanisho bama bahakana ibivugwa ko imbonerakure ziherekeza igisirikare ca Kongo kugwanya M23 muri Nord Kivu no komora umugwi witwaje ibigwanisho turuka mu Burundi. Red Tabara ucumbitse muri Sud Kivu gugafatwa n'ubutegetsi bw'u Burundi nk'umugwi w'iterabwoba. Uheruka umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yaremeje ati twararondeye amatongo aho dushobora gukorera ibikorwa vy'iterambere muri Kongo, akemeza ko atakibikirimo ko imbonerakure zoshirwa imbere mu gihe hogera kuja gucumbikayo nuko bitangazwa n'ikimenyesha makuru SOS Medias Burundi. Nibwe kandi Mbuye mu ntara ya Muramvya umugabo wa Oscar Mbonihankuye yishwe n'imbonerakure kuko atagiye mu bikorwa rusange usaba ikiziga ciwe. Oscar Mbonihankuye w'imyaka 60 yarahagaritswe haraborezwa igufa mu nyuma atabwa mu ruzi mu barazi n'imbonerakure. Kubw'amasoko ivyo vyabereye ku mutumba Musama muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu. Isoko mu ntwaro rivuga ko abantu 6 mubikiye ko ari zo mbonerakure zaho nyene bamaze guhagarikwa. Amaguru n'amaboko biboshe yarakubiswe cane mu nyuma atabwa mu ruzi mu barazi. Vyiganwa n'umwe mu bo mu muryango wiwe yibonye kwigenekerezo ya 18 Ruhuhuma guheze. Uwundi umwe mu muryango w'umuhisatomora kurwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwari rwamutegetse gutanga ibihumbi 100 y'amarundi kuko atitavye ibikorwa rusangi. Ayo makuru aremezwa n'abajejwe intwara aho nyene muri ako karere. Abikekwa gukora ubwo bubisha n'imbonerakure 6: Eric Ndayizeye, Anacre Bizimana, Aimable Thierry Eraste ndetse na Ruhwiru. Barahagaritswe baca bajanwa mu gipolisi gupfungirwa mu gasho k'igipolisi Imbuye.
imbere yo kungururizwa mu ibohero rikuru rya Muramvya. Niko umuhanuzi wa musitanteri w'iyo komine atomora. Abo mu muryango wa Oscar Mbonihankuye bo barasaba ko ikiziga ciwe caboneka maze agahambanwa iteka. Umusitanteri wa komine Mbuye Eveline Ndarisasirire arababazwa no kubona ico kiziga kitaraboneka gushika n'ubu, nubwo hari abapolisi n'abanyagihugu batumwe kukirondera, aho bivugwa ko abo bagizi ba nabi boba baragitaye. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utazocikanwa nayo dushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Sangiza kandi n'amakuru bagenzawe batari mu gihugu cy'u Burundi yo babari hanze y'imbizi z'igihugu cy'u Burundi, nko mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabane wa Buraya, ahandi hose hatandukanye ko mu bice vy'isi bitandukanye, nandi yose tukiriko turondera ko muco yoba ya politika, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyose turaza kubibageza ko n'Umuhuza TV. Imana ibahezagire.